sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ntamwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kw'igenekerezo ry'11 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 turagarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka ndabakengurukire inshuti banywanyi tudahengeshanya kubana mu biganiro vyacu mbakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye asubiye kugaragaza uruhara rwiwe mu rupfu rw'uwo yasubiriye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Bamwe mu bihwezi vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini bahise bavuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yoba ari ryo jambo ryiwe rya nyuma ari ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko bishobora kumukwegera karambaraye. Uribaza ayo majambo yayavugiye he, yayavuze kuzihe mvo? Navyo raza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava mw'ibohero rikuru rya Gitega uwahora ari umushikiranganje wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni apfungiwe. Ari amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba. Bamwe mu bakozi b'iperereza ry'igihugu ca Tanzania mu miduga idafise imparata mu mpuzu zisanzwe na za masotera ku munsi w'ejo barinjiye ibohero baca barakubagura bitagira izina uwo yahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwe mu bacungera ibohero atashimye ko amazina yiwe atangazwa yahejeje kutubwira vyose uko vyagenda, uraza kuvyumviriza bikabuko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane adushikira kuri ubu yahejeje kuvyuka iryane zikomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Izo njyane zirafatira ku matongo ari mu gisagara ca Bujumbura. Ayo matongo nayande gusa ico womenya co nuko irya nino bamwe mu banyagihugu basanzwe bafise amatongo meza akora ku mabarabara bariko baravundira mw'ibohero, abandi barapfuye abandi barabuzwa irengero. Ese ivyo vyoba biriko biragirwa nande? Biragirwa kuzihe mvo? Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu nyuma zo kurungika amakete ashika kuri 50 mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, ubu noneho yarungitse ikete riteye ubwoba muri Permanence Nationale. Ese Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo hari ico bagiye gukora kugira tuzi izo njyane ziri hagati y'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Ayo makuru nayo twayagutohorere turaza kuyagushitsako idonido muri ibi biganiro, kandi turaza gushikira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava muri Sud Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza no gushikira ku rubuga rw'intambara mu gisagara gitoya ca Kanyabayonga. Hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, abasirikare bafise ipeti rikomeye mu gisirikare c'u Burundi aka kanya barahejeje kwicwa. Abo basirikare ni bande? Bishwe nande? Ivyo navyo biraza kugushikako. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cane twakubwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu. Twakubwiye ibijanye n'indyane zikomeye cane zahejeje kuvyuka hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu nyuma z'uko yarungitse amakete ashika kuri 50 mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, ariko akaba atarigeze yishurwa kwayo makete. Kuri ubu umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yarakaye cane aca ararungika ikete risaba Permanence Nationale kugira ico ikoze kuri ico gihangange. Bikabuko mu nyuma z'uko abanyagihugu batuye mu bisagara bitandukanye ho bakumirwa mikuru y'intara no mu gisagara ca Bujumbura na Gitega barungitse amakete atari make mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha ibijanye n'ubusuma buriko bugirwa n'umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi
Gervas Ndirakobuca na cane cane ko badomye urutoke ku kungene ico gihangange coba kiriko kirihagira amatongo atandukanye mu bisagara bitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura, aho umunyagihugu wese afise itongo rikora kw'ibarabara yagiye araryamburwa. Hari benshi vyahejeje kumenyekana ko bagiye baraburwa irengero mu nyuma z'uko batangaza ibijanye n'amatongo bambuwe, abandi nabo barakubaguye bitagira izina baca baraterwa ubwoba ko bazokwicwa nibobandanya gukurikirana ibijanye n'amatongo yabo, ko vyinshi muri vyo biragirwa nabo mw'iperereza ibindi bikagirwa n'igipolisi, vyose ariko bikaza kuboneka ko vyanditse ku mujenerali mubi cane mu Burundi, umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca. Gushika ubu haribazwa imvo zituma umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adafise ububasha bwo kubaza uwakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane nk'uko yabigirira uwo yasubiriye General de Police Guillaume Bunyoni. Ngira vyaravuzwe akatari gake ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ubwiwe yamwibogoreje mu mabanga agaca namupfunga gusa ubu hafatiwe ku vyabonywe na bamwe mu bihwezi vya politiki bavuga ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atabubasha na butoyi afise bwo guhagarika uwo wese, atabubasha na butoyi afise bwo kubogoza uwo wese mu bategetsi bamwegereye, na cane cane ko biboneka ko Generali Gervas Ndirakobuca yoba ari wariko atwara igihugu, hari abategetsi batamenyekana batwaye igihugu, abo ngabo bo nibo bashirako indongozi, ni nabo bazikurako. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaragerageje akatari gake kubogoza iyo ndongozi, na cane cane mu nyuma z'uko yamenyekana mu mugambi ukomeye cane wo kumutembagaza mu minsi yaheze, yarifashijwemo na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yaramutswe amabanga y'ukurongora Permanence Nationale yandikiwe k'uyu munsi, ariko vyose ataco vyatanze mu nyuma z'uko kandi agerageza kumutumako ngo bagirana ibiganiro bikomeye cane ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu. Gervas Ndirakobuca agaca yanka kumwitaba. Kuri ubu noneho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo imwe rudende yo kubicisha mu mugambwe wiwe, aca ararungika ikete rikomeye muri Permanence Nationale kugira ico gihangange gitumizweko gihagarika ivyo bikorwa bicafuza leta. Ese bizoshirwa mu ngiro canke se ivyo bihangange bikomeye bisanzwe ari abagenzi bakomeye bizoca bikomeza umugambi wavyo ukomeye wo kumaramaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira amatohoza bizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose ido nido, bikabuka mu nyuma z'uko makuru akomeye cane adushikira, kandi twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ari amakuru akomeye cane ajanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General de Police Guillaume Bunyoni. Ku munsi w'ejo habaye ibintu biteye ubwoba, umwe mu bacungera ibohero atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, yatubwiye ko ku munsi w'ejo ku masaha y'umuhingamo aribwo abagabo bashika kuri batatu bambaye impuzu zisanzwe mu miduga idafise imparata aribwo binjiye kw'ibohero, bagaca berekana uruhusha rwo kwinjira mw'iryo bohero, hama baciye barekwa nk'uko vyari vyasabwe, barinjira bari bafise za masotera. Abo bagabo barinjiye babaza umupfungwa General de Police Guillaume Bunyoni, ngo yaraciye abazwa, nta n'umwe mu bacungera ibohero yari arekuriwe kuhashika, nta n'ujejwe umutekano yari arekuriwe kuhashika, na cane cane ko asanzwe apfungiwe ahatarekuriwe gushikwa n'abandi. Gushika ubu ngo yarakubaguye bitagira izina n'abo bagabo vyikekwa ko bo barabo mw'iperereza ry'igihugu ca Tanzania, ngo bakoreshwa cane cane n'abategetsi b'u Burundi iyo bashaka kunyegeza amakuru y'abagiriye nabi umwe mu bapfungwa. Eka abo banyetanzania ni nabo bakoreshwa muri documentation no mu bundi buzu bwa dingi irya nino mu mabohero atandukanye, ngo ni abakozi bo mw'iperereza ry'igihugu ca Tanzania bakoreshwa no mu Burundi, bakifashishwa mu kuboreza igufwa
bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abapfunzwe ku mvo za politiki. Abo ku munsi w'ejo rero ngo baragiriye nabi cane General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Tubaza uwo waduhaye amakuru, twagerageje kumubaza niba abaryango biwe boba bamenyeshejwe, aca aratubwira yuko ngo ata n'umwe aho kwibohera arekuriwe kubitangaza. Gusa tugiheza kubona amakuru twahise tuvugana na bamwe mu muryango w'uwo wagiriwe nabi. Umutambukanyi wa General de Police Alain Guillaume Bunyoni aca aratubwira yuko k'uyu munsi aza kuvyukira kw'ibohero kugira yirabire neza ibiriko biratangazwa. Tugiheza kumva ivy'ayo makuru kandi twarondeye bamwe mu ndongozi z'abanyororo, baca bemeza ivy'ayo makuru banatubwira ko atari General de Police Alain Guillaume Bunyoni wenyene yakubaguwe n'abo bagabo, ko hari n'abandi basanzwe bapfungiwe vya politiki bakubaguwe bitagira izina. Hari n'amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ko hari ibiziga bishika kuri 2 vyoba vyavanywe mu masaha y'ijoro muri iryo bohero. Ntibiramenyekana niba ivyo biziga bo bari abagandaguwe muri uko kuboreza igufwa abo batavuga rumwe n'ubutegetsi, na cane cane ko ivyo bisanzwe biba hatari hakeyi mu mabohero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu baracagira amatohoza kw'ayo makuru, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasubiye kuvuga amajambo yateye ubwoba, yanakweza amajambo irya nino ku mbuga hwaniro. Abatari bakeyi bari kuvuga ku bitandukanye, aho bariko bavuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yemeje uruhara rwiwe mu bijanye n'igandagurwa ry'uwo yasubiriye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ni amajambo yatangaje ku uyu wa gatandatu ubwo hibukwa ubugira gatatu urupfu rw'uwo yasubiriye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Vyahejeje kwemezwa ko yagandaguwe n'abo mu butegetsi. Hari n'abatarya umunwa kuvuga ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye mu rupfu rwiwe. Abihweza ivya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi n'abasasanguzi mu vya politiki bemeje neza ko ufatiye ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanafatiwe ku kungene yihayagiza gusa mu biganiro yatanze, baca baravuga ko ivyo vyemeza neza ko yoba yaragize uruhara mw'urwo rupfu. Eka kandi bakanafatira ku bijanye n'uko ico kibazo c'urupfu rw'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza kitongewe mw'idosiye ya Bunyoni kandi vyaravugwe irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo biri mu vyemeza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bantu bakomeye ka n'uwo Bunyoni bagize uruhara rukomeye cane mw'igandagurwa ry'imboneza yamaho umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ayo majambo yatangaje, hari bamwe bavuga yuko uravye indyane ziri mu mugambo uri ku butegetsi ashobora kuba ariyo majambo yiwe ya nyuma atangaje ari ku butegetsi. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro, eka no mu bategetsi batandukanye mu maofisi bariko barayaganira, mu maofisi bariko babiganira ko ibijanye n'umugambi hari wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Ntihazwi neza isaha canke igihe, ariko uwo mugambi ico womenya co nuko hari. Biruko kandi mu makuru akomeye cane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari uko kuri ubu ibintu bitoroshe. Biruko kandi mu makuru akomeye cane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari uko kuri ubu ibintu bitoroshe. Hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira n'ay'ibitero vya Mayimayi ya Kutumba ku barwanyi b'ikiroberi ca Red Tabara kigwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ivyo biriko bibera muri Sud Kivu birateye ubwoba. Abanyagihugu batari bakeyi basize agatwe mw'iyo mishamirano. Eka bamwe mu bafurero barasaba barwanyi ba Red Tabara gusubira inyuma kugira badaca babakwegera ibitero vya leta y'u Burundi. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava ku rubuga rw'intambara ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nuko kuri ibintu vyakomeye cane mu gasagara
gatoyi ka Kanyabayonga hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ko abasirikare b'Aburundi ko abasirikare bafise ipeta rikomeye mu gisirikare c'u Burundi bishikiye kubwo butaka muri Rusama guheze kuri ubu ngo barahejeje gupfa. Abo basirikare ntiharamenyekana neza umwidondoro wabo, hari amasanamu yagiye ahabona, abamenyesha amakuru bacu baracyayagira ko amatohoza, turaza kubibashitsa ko mu makuru yacu akurikira. Eka ndabakenguruke inshuti banywanyi twabanye mu biganiro byo kwirigenekerezo ry'11 ruhesha umwaka w'2024, bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabandije ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.